Mm. Ariko twebwe abana b'Imana kuko twakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, intumbero yacu ntihinduka, turiko turamiriza turondera umwami Yesu. Ico nico gikuru kuri twebwe kandi nico tuzoshira imbere. Mwene data yasenze aravuga ati mu kubaho kwacu uyu mwaka kumbure hari ivyo twavuze nabi, hari ivyo twanditse nabi, hari twaracumuye. Si kumbure umuntu wese arimenya akamenya ico yoba yarakosheje canke egome hari ibintu n'ibitucika ntitubimenye canke tukabikora tugasanga nyene twababaje umuntu canke twababaje Imana atari byo twari tugabiye ariko bigashika. Rero gusaba imbabazi Imana ni ikintu gikomeye, kandi turabe natwe aho turiko turakandagira ko ataho turiko turakandagira, kuko Imana nta muntu novuga ati nta muntu yadushinze, ariko yaratubwiye ko dutegerezwa kubahana hagati yacu. Muribuka Kayini na Abeli. Kayini abwira Imana ati none wari wampundagije, novuga ntiyari afise rezo, mugabo nta rezo yari afise yo kumukorera ikibi. Oya, nico gituma rero hagaruka rya jambo ritubwira ati nta kibazo, saba imbabazi, dufise umwitsa ni Yesu Kristo atubabarira, dufise umwitsa mw'ijuru. Imana ishimwe cane, Imana ishimwe kubw'amaraso ya Yesu yasheshwe ku bwacu. Imana igomba ko abantu bakizwa bagashika ku vy'ukuri. Ingene abantu bakizwa twarabibonye, twarabivuze, twarabisubiyemwo mu Baroma 10 kakarongo 9. Abaroma 10 niho hatubwira ngo niyo watura n'akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami. Kandi ndasome avuga ngo kuko ni waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Aha kenshi turahura, hariho mu mashengero amwe bama basaba ibintu vyo kuvuga ngo transfer, mpa urwandiko umuyobozi canke wagutwara mu ishengero wahoramwo yakwandikiye, nimwumve nemeze ko wari usanzwe uzwi. Ushobora kuzana urwo rwandiko kandi niba ukaba warabivuze, ariko hariho ikintu twebwe tutabona, ukizera mu mutima, kwizera mu mutima. Ego rero ni ngombwa, ni nkenerwa yuko umwe wese yisuzuma akavuga ati jewe naraturishije n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami akongera akamukiza wanje, kandi ndavyemera no mu mutima ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye. Ivyo mu mutima wawe niho bihagarara ukabimenya, ariko ivyamwa vyo biragera ahantu bikagaragara. Ariko Imana niyibona kurusha, niyisesa ku mutima, ikamenya koko ikiriyo. Kandi Imana ntisesa kugira ngo idupime ibe pingeri nkuko babivuga ku Badagi, ngo Abadagi bavuga akantu kari très exact, ngo umuntu donc hari abantu bari très exigeant, usanga bavuga ati aka kantu gatezwa kubuku akagatezwa kubu. Imana si uko imeze. Imana igomba, yipfuza
ko abantu bose bakizwa bakamenya ivy'ukuri, bakamenya Imana y'ukuri, bakamenya ivy'agakiza. Igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Nukuri niho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibibereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburira ingano ziwe mu kigega, maze umuguruka awuturire mu muriro utazima. Ijambo rikomeye hano twahabonye nuko iyo avuga ati none rero mwabatijwe mugabo nimukore nk'uko bimeze. Ezekiyeli 36 kuri 26 haravuga ngo kandi nzobaha umutima musha, mbashiremwo impwemu isha, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu, mbahe umutima woroshe nk'inyama, kandi nzobashiramwo mpwemu wanje, ndabagendeshereze mu vyagezwe vyanje, namwe muzokwitondera amabwirizwa yanje muyashitse, kandi muzokwibera mu gihugu nahaye ba sogokuruza, mube abantu banje, nanje mbe Imana yanyu. Turabandanya. Reka tugeze aho. Imana rero hari ibintu mbona menga bigenda bisa. Ngaha ugiye kwa muganga ukavuga uti ngomba bakakupima, barashobora kukubwira ati twabonye yuko ukeneye yuko tukubaga. Kugira ngo tukubage uremera, turinda kudusinyira ngaha. Ku Mana yacu naho nyene nuko ugomba kuronka umutima mushasha. Ego emerera Imana kugira ngo ibugushiremwo. Yesu abahezagire.